Ushaka iki? Amahera chez parasera. Nuzi nari byo nshaka kwanza. Kwanza ruswe no kumbaza ngo ushaka iki? Ibyo nshaka urabizi ruswe kunzubiza ibicamo. Ndazema je sinaje Amahera. Je nawe muri kina kimwe dufitaniye ubu ibintu byose byaraheze nta kintu na kimwe. Banza mwumvirize. Abura koze kumamagara je naramubuze mani. Nanyarutse. Bro kunaje nyarutse ko kunumbwiye ngo ingo tubiheze nje rero tubiheze. Ewana umva mama hera yanje. Mama hera bwana byo kumbwira ngo je ngo sinkuburira indero. Na mama hera. Amera randuhije mana, amera randuhije. Koropa ama etage. Ama etage na ama etage tazi kumesa rero naho. Nkamara umwaka wose nasohoka mu nzu nabona nizuba gushya banjugura ni hari abarabu. Cyo sifata we ngaruko na mu Burundi widegemvye. STV, every story matters. Yes, mwaramutse mwiriwe bakunzi ba STV ndetse n'abakunzi ba FC Barcelona nkuko mubizi gende umufana wa FC Barcelona ariko karagaciye mu ndakuramusa rero ndaguhana ikaze mu kiganiro kica kuri STV ni inkuru igeze kuboneka ku rundi rubuga rubanyi ariko rero twebwe tuvuga ati kubiki natwe tutombora barondera tumenye uko ibintu bimeze n'umuhungu witwa Jasmema yakoze kuri Wakala TV nihonzi yakoze ariko kandi mu manager w'umuririmbyi kazi yitwa Litlon nikuvuga yuko urindi zina rishasha sigaye yitwa ngo ni Karyamwenda yari amafaranga y'umwigeme yavuye muri Arabie Saudia arayaje yamuhaye kugira ngo amugurire parcelle netwe turavuga ati ko tutakunda ibibazo kandi dukunda kuba inyishu z'ibibazo reka tubarondera uyu munsi tumurondera rya Mungu tumubaze uko vyabandanyije nuko bikiye kugenda kuko ujya mukobwa haciye hose yamayidoga nababona amastati yiwe bose barabona ko aguma amwidogera biboneka ko ashobora kuba yaramwizi ariko birangira nabi abakunzi reba Barcelona ndabaha ikaze rinini cyane n'ibizu byinshi kuko sanye dufanwa umugi umwe jere ndibaza ko muri kumwe nanje kandi bitegezwa kugenda fresh ico nkora ndaza kumuhamagara. Yes nkuko rero mubibona umusore wacu yamaze gushika Karyamwenda ayo mazina niyo sigaye inyita cyane witwa Karyamwenda gutara wumvise je naririgide nimwe bukaruguruse kuganya amazi ngemisi yose usanga bagufu umunsi bazogufunga uzokwemera kuri Karyamwenda ntimuvyemera mutarajayo amambwira ndabaramuze none ndamusa abakunzi ba STV ariko kwanza nawe umeze neza je ndameze neza sana ndabaramukije murameze neza niyo mpamvu vyibushe 5 miliyoni amahera menshi 5 miliyoni amahera menshi muhungu no kubeshwa n'ibibazo byinshi nyene we yari imisi ngaha je nayo nariye beshi baze ko nayo ariko sivyo oya yagenze gute ujya muho usashaka kunyambika ibara kugira anshafuze ibintu by'iwanje nkora babone yuko ndabikora mu bujyaje ariko kweri je n'umuntu nkora ikintu mu buzima nisunga yuko wari wese kuvugana neza ariko amahera yaraguhaye yarigeze kubaguhaje umukorera ujya mugambi cyangwa umugambi uzohukura no mu misimbere amahera yarayampaye kandi ubibazo byaraheze ujya mukobwa utiyaga neza nta kibazo na kimwe dufitaniye byaraheze nta kibazo na kimwe dufitaniye nubunya mu gatondo twari kumwe uri siko byaheze bwana nta kibazo dufitaniye nta canzanye rero ibibazo byarakemutse oya wewe gutahura tako kuba none nta wakuzanye mugabo unyi ibibazo byose byaraheze abantu kugira ngo bigende neza ntunjaniranye tumuhamagare shaka umuhamagare nta kibazo avuge ko bibazo byaheze kugiye bivuze kuri kamera hanyuma tuje tumenya yuko ivyo bibazo byaheze ayo ugasanga bitaheze mama yangu bo harakudiha oya ibibazo byaraheze vraiment ujya mugora kasano ujya mukobwa asa n'umuntu akaza kubitana cara ujya mukobwa yari itavye allo oui ni sawa sawa meze neza yego ama turi kumwe na Jasmine avuze yuko ibibazo byanyu byaheraniye yarakurishiye amafaranga ahubwo arwaye mu mutwe w'umuhungu muzo murabe neza je nani janarama hamarika aravuga yuko yo barandisha amahera yanjye uriko urumva ntimwarigeze no kubivuganaho nanemwe tubabivugana twamujya munsi nyene je busayimo ndarondera abapolisi kugira ngo ngidaye ko mufata nta kuntu bazi wosimba iwabo hakwibarabara tubiheze je ndaje po sasa man mbisi kungene yuzemwe ubujyajya kweri agize ubujyajya ubwo n'ubujyajya aha ni hamwe yoze gadufatana ngo bisanga ingorane zirabaye ubu rewe waramurishe
je nawe muri kina kina kimwe dufitaniye ubunye ibintu byose byaraheze nta kintu na kimwe umuntu yarishe ideni barandikirana murafise aho mwandikirana oya ngo naravyibagiye mu rukundo twacyangurana gukundana twari kwandikiraniye urabyumva nige yampaye twandikiraniye nayamuhaye mu mutekano ntangere nkuko nanje yayampaye ubu rero bisigura ko wamurishe kandi mu rukundo ego agakubitira imbere yanje je sindimo yankubita kandi aho yo nanje nashe namuteza abagabo kuko birumva baje kundenganya uya mukobwa we ntumengo nta ninguvu zo kumukubita ufise kuri namubonye urumva je ndi umuntu umugabo uri kumbwira ko je no kubigana umugabo ntakubitwa jewe none umugabo yokubita umugore aho yoba asimvye uruzi yani sawa suri nuriya ndakese ko ari mwiza none ma abantu nka twebwe turongora abademu bameze neza arisha umuntu ingene aje ashavuye ni sawa sister sawa umeze neza ego si muritanye bebe ibibazo vyaraheza kwise bebe no mseje namwikirije byareze mbarana mvuye mu nda ngamuha nakabizu aho nyene rero ambwiye uko ibibazo vyaraheze yarakurisha amafaranga abura koze kumamagara je naramubuze mani nanyarutse urako nanje nyarutse ko kunumbwiye ngo ingo tubiheze nje rero tubiheze je ngo yara Amahera wayamerewe kwa ibyawe kubyo byose kare urakumwita bebe ubabaye mukobwa wabimberewe kandi nkongera Amahera yanje nyarutse nungure muri mudu singeneye nakumvize ndagusabe ntuze kumburira indero ngaho urabyumva ariko wavuze ko wayamurisha je nayamurisha Amahera nakurishe byose hadi ndufitaniye none hadi ndufitaniye none idena dufitaniye shiranga miliyoni zanje 5 amajana ya 3 nyarutse mu Burundi n'Amahera menshi n'ibijana wowe uramo ijana nikingorongoro cyangwa mwari mwiza umugambi iyo ryambere ndamubonye turamaze kubona na sister ahubwo je ndatungumaze ko hago bwa nemere yashe yakura umuntu twarabonye ikiganiro tuza kwirondera wewe tutaravugana twari tuzi ko tuzoronka na nimero sawa rero je amafaranga hari denda gufitiye ngize ngo mama gaye mwabivuganye je mama ngiye ko yaguhaye ewana umva Amahera yanje Amahera bwana byo kumbwira ngo je ngo sinkuburira indero na Amahera arashobora kuba yafise hinga tura ko yafise ayafise ayame urashobora ngo ndavuga mu bantu ngo je wara Amahera kandi na Amahera urama nyarutse Amahera yanje urashobora ahantu hose ngo je wara Amahera urama nijana wewe waya Amahera ari vuga umunsi waya Amahera ni tariki none we mugateno ko twamanye ndakubajije mugateno ko twamanye kashakira mu wavuze je nabisize ku ruhame yuko wandiye Amahera kwereka none niba warayamaye ko nje nawe utabise ku ruhame babone ko yansubije mwarandikiranye none basi mwandikira atsinga y'Amahera umvirize ndakubwire ni miliyoni 5 ni nyinshi ntushobora kuziriha umuntu nubwo yo bari mama wawe murandikirana ibyo wanyu nabyo ngeneye ngo byo kumviriza ngo byo kugira iki cyo mfa nuko ngubonye nari maze ibisirimo ndakurondera wanakubuze ubu rero ngubo agume ngo ni Imana nyene ikumaye chorera ne je nagwama ndagushora muri wanyu nari bume Amahera ntuzo zurondera ibinyamakuru kugira ushafuze uravyumva siwe yaturondera n'abaronde twazananye wona ronde wa mbere wonye ko twazananye wona ronde wonye ko twazananye Mushima rero muvugana na mu telefone aranka kunyitaba niho twavugana nawe tuze ucumbira ngo ibibazo byaraheze siko wambwiye none umbwiye ibibazo byaraheze natuza kumuhamagara ngira ngo abantu babone ko ibibazo byaheze kandi wenda kwizeye Amahera uzoyamuriya ndakwizeye gaho urafise Amahera azoyandiha cyangwa arayandiha azoyandiha hanyene nabyo guheza jewe uno mukobwa twe tuvugana amajambo menshi uno mukobwa nabanza ataha uravyumva hanyuma ibindi turabivugana sivyo none nihamagaye nishaka iki none basi mbwira wewe umunsi ubona wumva ko twobiheza kugira ngo ataha yumva ati uyu munsi tuje turonderana tubiheze kandi n'impapuro cyangwa nimba waraguze iyo parcelle uyimuhe nabyo umunsi izo mapuro ariko nawe ntumurisha Amahera ngaho hari botike ashobora kuba yaragize yarayiguze utabizi Amahera niba mi parcelle nkeneye kimwe muri ibyo nibyo nkeneye ame mbone umvirize nakubwire Amahera randuhije mana Amahera randuhije koropa ama etage ama etage n'ama etage utazi kumesa rero naho nkamara umwaka wose nasohoka mu nzu nabona n'izuba gushya banjugurane hari abarabu cyo sifata we ngarukora mu Burundi widegembye shangwa kungira zanje mana ico nikibaho nibikunda ima ariko nyuma yaho gatoya ego barashaka ko barabibonye kuri Bujahitse ariko twashaka kumenya mbega mu kuyamuha wari umwizeye mwari musanzwe mwizeranye hari ikindi kintu yoba yaramaze gukora gituma umwizeye arashobora kuba yarayiguze
ntubimenye rero umuntu nk'uyu bamutwara bukebuke kujya mwakundana mukabemberezanya buke nakubwiye ati ngeneye kimwe muri ibyo niba ari parasera cyangwa amahera nshakamo kimwe nkibone gutya ariko urazi yuko tuvane ko urukundo ruca ruhera ngo ngeneye kandi narwo ngeneye wewe bose abandi nawe ubonye bava kwiba no mu nzu mari munabanyu yose n'igisuma nicyo ushatse kuvuga yego n'ukuri umuntu yenza twarajya mbese none bakatanga ngo ndaratangaza ngo je randica kana tarandiha none mva bimeze gute n'igisuma nyene je niko no bivuga urazi yuko umuntu agufitiye ideni mu kukuriha uritonda kadogo mani je naritonze ubu rero niyo mpamvu natamwe kubyura ishavu kubera naritonze igihe nitonze rero kirahagije ubu rero nshaka yuko rero mbishira umva habona n'ubusinda ku mwana aho bizogenda gute ni yamwe nibikunda kamwe je no tumamfasha nge wagapfa tufanye oya uyo mukobwa amaze kunyita amazina menshi je ntanakwiriye Yamwenda igisuma yego uravyumva ivyo byose ni ikintu kweri kidahisha cyubahira mu bantu uravyumva nyatenyenye ibintu byose bizobitunganya kandi bizogenda neza wewe ni ushaka icyubahiro rero mama hera yanje cyangwa imiparasera hama icyubahiro kironke mu gihe utarama na cyubahiro uzoronka none mukobwa ushaka amahera ushaka parasera vuga ikintu kimwe muri ibyo bibiri nibyo nakubwiye nshaka parasera cyangwa amahera urazi iki gitutsi haramande umaze kunuka ibitutsi bingahe nagututse je nawe umunyamakuru we nuri ngaha none navugisha namututse none kivuga igisuma uravyumva yambwiye igisuma urisha mu gihe ufitiye amahera yiwanje utarayama nikajya Yamwenda ntabwo ari igisuma niba kweri rega navuga ko yanyibye kuko ibyo twavonye sibyo yakoze ariko uravyifuza ko akuriye yego muhe basi nk'imisa yaronde kubyifuza gusa muhe basi imisa yarondere nk'ukwezi munsi nayi muhaye byananiranywe buri rero sindisha agomba kora ahubwo nyarutse kandi urabizi je nanguye gusara singene yuko kanzi ngaje shavu byonje niriduge zinagiye imara urara ngani izi micro ndazivunagura jewe niko beza ndabifatana ingufu kwa uko ndabizi ngaho nawe ushiramo ingufu je ko je shavuge ngo nabadayimoni gusa micro nirimwe mbaye ndisabira ibitarimo rero mubwirame je mwambwiye ngo ingo duheze je naje duheze kandi arako naje nicishe bugufi none ngaho niyogera ningobara musi ntiwambaye kanzu oya no musi naje nambaye ikora umbwiye yuko ngo ndi kumwe na Jasmine kandi je nari maze iminsi namubuze mbona kuza nambaye ikanzu reka reka irabyica ujya munsi honyine yaramba twucavuna ari imfisi ujya munsi uko bitasha no kwica no kwica kutwi wanje mbere no kwigira kubera urumva mwe mwaje kuntuka no kunshafuza uriko nica nigira mu kandi kange mwe nimuvuga ibintu bizima none ushaka ugenda fasha uko ushaka iki none ngeneye amahera cyangwa parasera nabyo kubwira nabyo ngo ugenda uja he ngaro nawe bigeka ko umunsi bumvane ngare ngo umunsi numvana ngaho uyu niwe mugumana yuko muze kubitunganya none basi niko mbwira uje mbwira wewe ko wewe no mfitiye ideni unade namfitiye je niko mbwira wewe bitunganya nuko wewe wari wambwiye ko wayirishe ntaco ko twumvise ko utarayariha rero mubwire igwe n'umukobwa navyemeye ko atarariha ko ari marambaza none ngushaka iki yaba yararishe ari kumyemeza ko yama baramubembereza wewe mubembereza bibaye ngo bamusuye no mu rukundo ucumumwa wamubembereza ndamumwe mitoma fu na munyawa muca nese urukundo mana umugushirara kuri umviriza rero nabyo umva nakubwiye nabyo kumviriza nabyo kumviriza reka basi twumvikana sinshaka ko twumvikana ngene ibyo twanje mwari mukundanye muhana amayambia utubizu iki amakea ibyo akijya gihe none muca mubihebe uko nyene hari 2020 kwanza kayambi gatoya kwanza mwakayambi jewe wose ngaciye yakuri ngareke kuyamba ko namuhaye rega amanyama nta hantu na hamwe yashikanye umuntu havyo umva banzireke ngani twaje gusenga ngene amahera kandi nakubwiye sininde nduzi ishavu ko niduzi ishavu ngabira bimbona waje wanambaye white biraba bibi ngene amahera twaje gusenga pana kusigurira muri murambwira ijambo ry'Imana ugende ujaye utarama amahera nushaka iki amahera cyo parasera nuzi no ibyo nshaka kwanza rusere no kumbaza ngo ushaka iki ibyo nshaka urabizi rusere kunzubiza bishamba ndazema just sinaje amahera Lindira hinge gankubita man emera basi egideni baragemera emera isharigemera afashe uko none agomba gemera mande ndekure kwanza ani tuvana akona akuhiye ndekure hinge gato kwanza banza umviriza kwa Jasmine mwemerera ideni tu none wanugeme urifiti ideni amutu fata jenga arije none ubu numviza nakubwire amafaranga naje yandiye numviza ndayamwishize yo yama okay tubisubire muri reka tubisubire muri oya amafaranga wandiye ngishize naje yo yama amafaranga wewe warufisa amahera wewe uyu ibintu byo kwereka je namutanje kumenya utuvuga ngo warufisa amahera wewe wamenye iki wewe wamenye iki ikomba itashia wapi wewe ushobora
kumonga ngene amahera yiwanje nyitware ko bukebuke nzoyaguha naje mvuze amafaranga wandiye aremeye kuyaguha uzoyamuhagiriza amafaranga je yandiye ngize ndayamwishuze naje ntayo yoma uravyumva nyitware ko bukebuke shaka wanyibagiye bwi munsi sanze nabyutse neza mu bisanzwe wewe urayemera amahera ariko tugende mukuru urayemera umviriza uyu mukobwa nuko ariko arasara mu mutwe uravyumva nambara abantu bamuhenda nambara abantu bamuhenda umukobwa akunda ibintu buryoshye mu mutwe je umukobwa yemeye jana kwa Rojansi none none ushaka iki mukobwa wewe nakubwico nshaka nabwo amafaranga umutsubigisha nicyo nshaka wenyine urakizi wewe ushaka amafaranga cyangwa iparasera ko je nyaguha twumvikanye ugomba kungura iparasera nijyo ngenerewe tubiza amahera cyangwa ungura inyeki iparasera ati ngiyi narayiguze umene urupapuro hama bihere bakubwiye ko basije ko n'umuntu irahara ariko basi tuzoyi turondera umunsi uzo ngo dusubire dukundane ndiko ndondera twiwanje usubize hama bihere rero je no mviriza uno mukobwa ibintu je nandi maze kumuhana je nivyishu uravyumva ariko mukobwa none wabimuha nk'ideni wabimuha nk'ideni waramuho reka naje amafaranga ntiyari deni oya guhaye umugurikiye amafaranga yampa ngo nguri ikintu uravyumva yaje ngo yajari mu bandi bakobwa ngo mabona umupostinga ubundi bukobwa ama ntavyuzi Pana kuvuga ngo nabyonzi. Ikikaye ko amahera yahereye mu bakobwa. Ego. Ni kufisi cyana ciza manu ndamubangine kufanya nini? Basi byo bababizi. Aba vraiment. Nata gitware nawe ngice gitware. Oya nahumye he. Kandi amahera warayamaze. Ne mukunda amahera. Wewe kudakunda amahera byagenze. Katange kumenya no watani chafisi uravyumva hama mu nyuma araronka harije ndamuha misi yose. Nitike no wayimaye. Uvugisha ukuri mbeka abakobwa mudashima. Tudashima ibiki wena wamaye ikiwe wari ufise iki? Mburiza ikigano ndagihebye. Uragebye. Nangaho nabo umuntu yamaye. Muri cya kigano geruka kuba niwabonye namusanziwa niwabonye ahantu aba. Niwabonye oya nibabonye abantu bose barabonye ahantu aba. Mukurangiza ikigano. Gira wonyine ko wewe basi wewe namunzi hari byo ushobora no kwemera kwera baramaze kubona ahantu banana kimwe office. Je ndakwemereye urabyumva ndakwemereye. No musi turi kwa kangahe? Kwa gatanu. Turi kwa gatanu. Ku munsi wa gatatu je tuzozana n'abashingana abashinga ntahe babiri nawe uzana nabandi babiri nawe yitorera abandi uyu ni wabazana yazozana babiri nawe uzane babiri je nzoza tubishira habona gusa okay je nzobazana ndamwereke iparasera yiwe hanyuma ankura kwihari parasera iriyo umvise sister avuze kwa kangahe ku munsi wa gatatu uyu munsi ni kwa gatanu fresh aho ndashobora kumwihanganira je umva twumvikane bitabaye ibyo je parasera nzoyiguha nta kindi kintu oya bitabaye ibyo bizoca biba bibi urakumva uzoca mu nzira nziza handi nzoca nsinangura guca mu nzira mbi rero uvenga bivuze imbere y'abantu ejo atazogera n'icabo batangure kuvuga ubujambo bwinshi jave nga bivuze imbere y'abantu umvirize iyo nzira nziza wowe iyo nzira mbi wari kuncishamwe yari meze gute warugomba uyibone kwemeye kuriha reka tuvyirengagize turinde kuno munsi ni kwa gatanu iminsi ni mingahe kuwa gatatu reka rero turindire kwa gatatu turayo kwazo bikora tuvyizire kwazo bikora ubu noneho yanavyiyemereye kandi birashobora ko yayiguze ari abahungu bari seriye magari y'Imana kweri iki wewe wabeshe man wewe wambwiye ko wewe wambwiye ubwira igikobwa kandi kera bamwita sheri man ukijya ko ari sheri bebe baby bebe ngo shube ntiyakwita ngo shube bebe bamwita gute shube cheke basi sometime bana kuma kutu narabyibage nayo nakubwire imviriza sigara murayaga je ndakwemereye ku munsi wa gatatu uzoze ndakwereka iparasera yawe kandi tuzana n'abantu babashinga ntaye je ndakwereke ni papo ndadifise gusa je nakakaye mu buzima uravyumva muzosha mubana mukundana uyu muhaye cyangwa muzoca bigenda je nzobandanya n'abandi ni mikuru zobihari na kamera izobihari abantu bose bazebane ko wandishe hamwe ibyo by'ububwa ngo uvuga ngo niby'ubwa bikuveko none ku umuntu aza kubona ikiganiro agahabuka yega abahungu turahabuka agasaba kanimero tuze kwitaha none zondondere nko namwe mwandonde usa neza waza guhabuka zondondere nko namwe mwandonde hari iyo ramaze kuronka umusheri umwe babiri ubu rero ufise abasheri banga babiri bararenze ubu nagusherisha mari nje ngeneye amahera uyatware mwijurega nta mahera batwara none bakubwiye ko je ngoma nje mwijuru Shambe sindamenya n'inzira ija mwijuru. Ushaka inoti wiririswe yingi kwisi. None umva nzoyacisha ari naramenya n'inzira. Bamanza bama amahera ama munyuma nzohiga inzira iri nja kuyacisha mbona ko nayaronse. Ushimire cyane twize ko merekereza bizogenda byo. Sawa naje ndabarindiriye gusa asha bitabaye kweri. Nije nawe. Ariko woro murakazi mu buzima busanzwe. Jewe wapi none ukuntu je naje nekereje. Mbona ngenda natekereza. Gusa nyine unzanye kwintu by'uburofa ibyo wanje birabyuka.
Uzosubira gukopesha umuhungu amahera para kugukopesha no kugutiza no kuguha ngo mfatira yo sinshobora gushimire cyane yego kwe namwe kandi mwakoze kwa mumuje nawe biri sereje nari maze iminsi naramubuze ubutunzi bwawe merci beaucoup urakoze kwe urakoze yes merci beaucoup STV murazi ko turi abantu banyu muri abantu bacu twe namwe turabashiri turakundana cyane ndagusaba rero kuri wewe umaze gukurikirana ikiganiro kirimo impanuro cyangwa se ibintu byinshi ubu buzima hari abandi bantu nkabo bamaze kubucamwo urazi nk'abantu bo mu barabajya amahera cyane ubu niho bagabanje gato rero turasaba ugatanga impanuro uko bibona yaba mu nzira y'umuhungu cyangwa umukobwa kugira ngo ibintu bigende neza yari MC handi kuri mikoza STV Mr Solution Mr Emotion this is STV every story matters.